mwese n'inama wese mushobora ciwe tugira amahoro tugira amahoro tugira amahoro n'ameza mu gihugu cyacu cyiza ijambo ry'ikaze nyakubahwa intumwa y'Uramatari kabuza umutekano rwose ariko nibaza yuko tumaze kumva abantu bafise ingwara yakorana gutyo umutekano wahungabanye nicyo rero cyatumye nyakubahwa umushikiranganji yo kubungabunga amagara y'abantu n'umunsi ahaguruka n'abakozi bakuru basanzwe bakorana kugira ngo kuraba mbega aho kubiki mbega hariko hakubiki kugira ngo dupfundikire inama hamwe n'ivyo kuva kugira ngo umutekano wahungabanye dusubire tuhagarike kugira ngo abenegihugu bafise bagira amagara meza tubandanye indwara ya korera rero ijambo nibaza ko ricari rifatwa nyakubahwa umushikiranganji kugira ngo uzikuri mumubwire ibyo muriko murakora mubwire aho mufise ibibazo kugira ngo tugende cyane cyane tumenye mbega kubera twumvise bimwe ibintu ko amazi atayahari utuzu twa sugumwe atatuhari buza guhangana n'ingorane zatewe n'ikena ry'ivyo bintu mbega hariko hakorwa iki rero iyo hariho twavyumvise abantu 160 ni benshi cyane ni benshi kandi indwara ya korera turazi ko indwara ishobora kwica abantu benshi mu mwanya mutoya rero nibaza ko arico cahagurukije nyakubahwa umushikiranganji kugira ngo aze tungurane izindi tugira amahoro tugira amahoro umutekano n'amagara meza kuri twese nyakubahwa umunyamabanga w'Uramatari w'intara ya Burunga nyakubahwa cegera cy'userukira shyirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu mu Burundi banyakubahwa abayobozi bakuru twagendanye abayobozi bakuru mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu twagendanye banyakubahwa abakozi bakuru mu ishyirahamwe mpuzamakungu OMS twagendanye banyakubahwa abakozi bakuru muri ntara nziza ya Burunga nyakubahwa muserukiye musitanteri wa komine Nyanza nyakubahwa urongoye inama ya komine Nyanza banyakubahwa mwese bose mu cyubahiro ciwe kugira ngo sinakwe hanyuma nibagira barundi bene wacu tugira amahoro n'amagara meza kandi kuri twese nk'uko mwabivuze twazindutse tuza ngaha kugira ngo tuze kubasuhuza ntitwabateguje kuko iyo uza gusuhuza umurwayi uramuteguza ariko turabonye ko mwabimenye murategura naho twicara kugira ngo tuganire ibintu twateguye byihutihuti ejo mu masaha ya saa sita tumaze kwicara tukabona yuko umurindi korera iriko muri komine ya Nyanza uteye ubwoba Bujumbura twari tumaze duhangana n'ikiza ca korera kandi ibitigiri by'abandura byari byinshi cyane navuze nuko no kuri ETS Kamenge yahateye ariko umurindi ungana gutya ntawaruhari twaciye tubona rero yuko nk'uko ubuserukira umuvugizi ikigera cy'umuvugizi mu bushikiranganji yabivuze twaciye tubona yuko ahubwo umutekano udasubiye guhungabana hariho umutekano ujanye n'amasasu ariko hariho umutekano ujanye n'ubuzima bw'abantu biciye ku magara y'abantu wahungabanye ku bundi buryo ari nacyo gituma twaje tuvuga tuti aha twicara twite kwicara hamwe ahubwo iyo umucanwa wakiriye niwo waza kuwuzimiriza reka duhaguruke tugende
twicare hamwe kugira ngo tuvugane. Nashaka mumbabarire umuntu umwe, nashaka ndababwire abantu twagendanye abariho kugira ngo tuce tubandanya tuyaga muzi abo twagendanye abariho. Ok, moi c'est Dr Guilhem Kaya. Je suis à l'OMS, je viens représenter monsieur le représentant de l'OMS. Merci beaucoup. Kaya. À côté de lui, comment on dit que je suis ikiranganza amagara y'abakanya nyamara umuganga Oscar Ntihose ari umuyobozi mukuru ajejwe gukingira indwara gukingira amagara y'abenegihugu, directeur général responsable du programme prévention et sécurité sanitaire. ndabavuga abo muri bo mu bushikiranganji twazananye bahaguruke kugira ngo babasabane. Uyu mudamu atangura ni diregitrise wa Kamego Sanfreda, nawe nyene ni muri iki gisata cyo gukingira amagara y'abantu. Hanyuma madamu Noella twagira ko babone n'umuhinga mu bya laboratoire atwara igisata cya INSP mu bijyanye no gupima indwara ndetse de l'hôpital ok, ashaka aba nabo mushikana twamugara abo muri OMS mahaguruke nabo n'ibyo babone bafite umupapa wambaye ibindi bintu bagiyemo mu rubanza murazi gufasha imisoro n'amahera, ariko twavuze tuti ko tubona kandi muri iyi minsi twari dufite ibikorwa bikomeye cyane mu bushikiranganji ntitwashoboye kubona akanya kuza, ariko nicyo gituma twaje twitamo kudatakaza umwanya wa gatandatu kugira ngo tuze turabire hamwe icokorwa cyihuta. Ejo twebwe twarakoze inama kuva saa 3 mu gitondo yihuta kugira ngo turabe ikintu twokora kugira tuze twogereze umufasha ngaha mu misozi yafasha, ariko twavyumvire twenyine. Nicyo gituma ari byiza yuko duca tuzana ibyo vyiyumviro kugira ngo birangire cyane. Hanyuma nkaba nkihurukiye protection civile kuko umunsi wa mbere wabatelefona nari kumwe na charge de mission muri presidence, napfuye kumubwira ubwo nyene kubera na wa musirikare acara abatelefona avuga ati yewe ubwabo turatewe numva kandi baciye bihuta ibikorwa barabitangura bijanye cyane kuvomera amazi ari mu gihugu uko mwabivuze. Twebwe rero navyumvise mu ijambo ivyo wavuze mumaze gukora harimo ubuvuzi, kwigisha abenegihugu no kuvomera amazi abenegihugu, ariko nagira maze kubera iki abenegihugu bo mu mvugo batagira amazi kandi bari munsi y'umusozi. Hariya twabonye ubwato ikiyaga ni munsi y'umusozi kuko badafise amazi kandi bari munsi y'umusozi, kugira ngo twumve ko ibyo twumvise ari ko batubwiye ngo bahituye amazi yamenetse bituye urimo amazi. Ese bari bafise amazi cyangwa ntayo bari bafise? Sabe? Ndafise icyo ndakivuga. Imvugo mu bisanzwe yarahoranye amazi aveke iri barabara ririko rirasanurwa, mwabibonye ko harimo proje irabikora. Amazi yava muri zone ya Mukungu, amazi meza cyane kandi aryoshe, mugabo iri barabara rya Eretura ryarahitaye ibitari bikeyi n'amayini y'amatara. Ubu rero tiyo yamenetse, ahubwo yose iyo tiyo yose iri areve yaratwawe n'uruzi, ahandi yongera ihitanwa n'ibikorwa by'ibarabara. Ukuvuga irya niye nikiri opérationnel, byosaba ko amazi rero yongera ashike ahantu mvuga hobaho
tugiye guca mu mazi amazi donc tugakontorona zirya travaux itwigasha iserukira hajya mu mpuzenya mu mvuga amazi ngo yakunegeta ngo yavoma aho bari bayakabusa nyene kuko sunuse iracari opérationnel hafi y'iriya. Donc hafi y'iriya kilometero zingahe? Uko mvugo mu Kongo vyoba bishika nk'ibirometero nka bine. Ibirometero byose byarapfuye cyangwa hapfuye? Tanganyika mu bikorwa byose kandi tuyavoma. Umwana atezwa kuvoma kare yari yandikiwe akadobo kamwe kuko bavoma guteka aca avoma ka kabiri yoga. Ubu rero twashiye tuziduza zica ziba indobo zitanu pasike dutegerezwa gukoropa amatwarete gatatu ku munsi kugira ngo isuku zigume